uyu n'umugoroba mwiza udasanzwe twagiriwe ubuntu n'Imana. Ndashimiye cyane indongozi z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bateguye ino misi myiza yo kuba imbere y'Imana. Ndabizi neza ntizoba imisi y'imfa gusa, izoba imisi idasanzwe yo kunguka ivy'Imana, kandi n'ubuntu tuba tugiriwe butangaje kubona ibikorane biba mu gihugu cacu. Si vya bose, si vyo mu bihugu vyose, nico gituma twebwe abarundi twatewe iteka ridasanzwe. Mumfashe dukomera amashi Imana Data wa twese ikorera mu ndongozi zacu bakaduha bino bihe vyiza. Ndasavye tuyongera amashi menshi abafise amaboko, tuyikomera amashi. Reka rero dusangire aya majambo. Mu nkundire nsubire nsoma umurongo wa 29 wonyene muri Bibiliya. Mfise Bibiliya y'abaporoti. Haravuga ngo Mose aramubaza ati, ni jewe ufitiye ishaka icyo abantu bose buhoraho bakaba bavugishwa nawe, uhoraho akabashira kw'imwemu yiwe. Aya majambo y'Imana dusomye mu nkundire ndayongereko umurongo umwe dusanga mu cete Paulo yandikiye abikorinto mu gice ca 14 umurongo wa 3. Cete Paulo yandikiye abikorinto ca mbere gice ca 14 umurongo wa 3 haravuga ngo, ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kubakomeza n'ivyo kubahanura n'ivyo kubirura. Nuko rero reka tuje kuri ino nkuru. Turasangira aya majambo nyene avuga ko twese dukwiye kuba abavugishwa n'Imana. Nico Mose yifuje, ariko na twebwe uyu mugoroba nico kumbure indongozi zacu zigomba kw'igihugu cose, ko abarundi twese twoba abavugishwa n'Imana. Abisirayeli rero bari mu rugendo rubajana mu gihugu c'isezerano arico Kanani. Nkuko natwe turi mu rugendo rw'ubuzima, urugendo ruriko ruratujana na twebwe mu gihugu cyo mwijuru. Birakwiye ko twitegura tukitegurira ico gihugu cyo mwijuru, kuko burya Imana ikigomba suko ibyacu byoherera ngaha. Iragomba ko tuzobaha ibihe bidashira tukabana nayo mu bwami bwo mwijuru. Turi mu rugendo rero. Paulo niwe yandikiye ab'Ifilipi arababwira ngo iwacu ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova, niwe mwami wacu Yesu Kristo. Azohindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwiganzira vyose. Yariko arabahanura kugira ntibasamare kubera ngo batwagwa n'ivyo ngaha mw'isi babimateko, nk'aho ivyabo bizoherera ngaha mw'isi. Arababwira ngo iwacu ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova. Twiyubare rero uko turiko turitwara muri runo rugendo, nivyo bigaragaza yuko tuzorangiza urugendo amahoro canke tutazorurangiza amahoro. Aba bantu b'Abisirayeli harimwo abitwaye nabi, bahonera mu bugaragwa, bapfira mu rugendo, nibigeze bashika mu gihugu c'isezerano. Aba ni bamwe bagiye batumvira abarongozi, aba ni bamwe bagiye batumvira ivyagezwe vy'uhoraho ngo babigenderemwo, hanyuma Imana ibahonereza mu kayira, nibashika mu gihugu bari barasezeraniwe. Hashitse abantu batigeze banabwirwa amasezerano ya mbere. Mu bantu bavuye muri Egiputa bagana muri ico gihugu c'isezerano, nta bahari bashitse mu gihugu c'isezerano. Bose bahoneye mu nzira, uruvyaro bagiye baravyara, nibo bantu bashitse mu gihugu c'isezerano. Aya makuru twasomye kuva muri iki gice ca 11 usomye kuva ku murongo wa mbere, haravuga ukuntu ab'Abisirayeli mu bisanzwe bari bamaze imisi 3 gusa bahagurutse batanguye urugendo. Hanyuma inyuma y'iyi misi 3 urugendo rutanguye, niho batanguye kwidodomba kubwo ibibagoye. By'ukuri hariho ibintu bibagoye,
kandi bibagora ntibyari kubura, kubera aba bantu b'Abisirayeli bari barataye Imana. Ntibataye Imana gusa, batakaje no kwizera, kuko bava muri Egiputa bahavuye mu buryo bwo kwizera, bizera yuko Imana ibazigama ibajyane iyo yari kirabarongora kugira ngo ibashitseyo. Bahavuye mu kwizera, bajabuka ikiyaga gitukura mu kwizera, kuko hari mu mazi amwe yaheze haruguru ayandi ahera hepfo. Bahajabuka mu kwizera kuko amazi yari gushobora kubahwikirira hagati nk'uko vyabaye kuri Farawo n'ingabo ziwe, ariko bajabuka mu kwizera. N'umurongozi wabo Mose nawe nyene yabajabukanye mu kwizera, amaze gukubita irya nkoni ku kiyaga gitukura, amazi agacikamwo kabiri. Ivyo vyose yabikoze mu kwizera, abaja imbere barajabuka amahoro. Ariko bamaze kujabuka hakurya mu bugaragwa, bamaze kubura amazi yo kunywa, bamaze gusonza babura ivyo kurya, batangura kwidodomba, abenshi barahapfiriye. Rero aba bantu b'Isirayeli ahantu uru rugendo bari batanguye, murumva ko batanguye kwidodomba, kandi Bibiliya iravuga neza ngo hariho ivyari bibagoye. Nariko ndavuga ko iyo utaye Imana ugatakaza ukwizera, ibikugora bitegerezwa kubaho. Burya iyo umase ku Mana ukayubaha ukayigumako, kandi umutima wawe ukagumana ukwizera Imana, cyane cyane usubiza amaso inyuma wibuka ivyo yakoze, ukizigira yuko nibiri imbere izobikora, nta kabuza Imana irabana nawe. Ibitugora ntibireka kubaho, kuko n'ubandanije yubaha Imana aragira ibimugora, ariko kubera umutima wiwe ubumase ku Mana akabandanya kuyizera, Imana ibana nawe ikamuzigama ikamurenganya ivyo bimugoye. Mu yandi majambo, ababizeye Imana batayitaye, aho kwidodomba barasenga Imana, babibwira Imana. Nico kidukwiriye twebwe twese nk'abarundi, kugira ngo iyo tubonye ibitugoye mu rugendo, ibigorana ntibibura vy'ukuri, ibigora ntibibura. Murabizi mu rugendo hari igihe umuntu anyotegwa, mu rugendo umuntu arasonza, hari igihe umuntu atsitara, hari abagwarira mu nzira. Ibigora mu rugendo ntibibura, ariko ikidukwiriye mu rugendo tugendane n'Imana, mu rugendo tubandanye kwizera Imana, yuko iyatanguranye urugendo natwe, iyatubwiye ngo haguruka mugende, iyagiye ituzigama mu rugendo rwa mbere. Ababisirayeli urugendo rwa mbere Imana yabanye nabo. Ikintu cya mbere bari bakwiye kwibuka bakizera Imana kwari ukuntu yabajabukije ico kiyaga gitukura, ariko mu kanya gatoya baravyibagiye. Icyatumye bidodomba, baranibagiye ivy'Imana yakoze. Kwibagira kuragahera mu Barundi, Imana idufashe. Mu bagumyabanga, Imana idufashe. Kwibagira ivy'Imana yakoze biragahera, bituma umuntu agize akagorane na gatoya aca yidodomba, akabona ngo biracitse, akabona ngo karabaye. Imyidodombo nayo nta kindi ivyura uburake bw'Imana. Imana idufashe cyane kandi idushoboze, iturinde kwidodomba. Aho kwidodomba tuzoze turahindukirira Imana, tuyibwira ibitugoye. Naho hoba ku giti cyawe ukagira ibikugoye, ntuze widoge, ntuze widodombe, ariko urahindukirira Imana uyibibwire, izoba hafi yawe ikugwanire, ikugirire neza. Ibyo biheze bamaze kwidodomba, haheze umwanya muto, bamaze kwidodomba, Imana yarekuye umuriro urabatikiza, urarigita abatari bake. Hanyuma ivyo biheze navyo abanyamahanga bari bahagurukanye nabo bavana muri Egiputa. Ugusomye mu gitabo cyo Kuvayo mu gice cya 12 urasanga abanyamahanga bahagurukanye nabo. Hamwe Imana ibabwiye muri rya joro ngo bahaguruke, hari abanyamahanga babihetseko barajana. Mugabo ntibari basangiye amasezerano, ntibari basangiye Imana bizera. Bageze aho hantu rero nabo abanyamahanga baca barahaguruka, batangura kurira. Bibiliya ivuga ngo batangura kurira, bose hamwe bararira. Batanguye kurira, batangura kuvuga ngo turabuze inyama. N'Abisirayeli nabo baca barabandukiza.
burya ugendanye n'abantu bataribo, abantu batazi n'amasezerano Imana yadusezeraniye ku gihugu, abantu batazi n'icyo Imana ivuga, barakwandukiza kwidodomba, ugasanga biragukwegeye. N'Abisirayeli barandukirwa nabo batangura kurira. Ca mwibaza abantu bangana nk'Abisirayeli uko bangana, hanyuma n'aba banyamahanga babaherekeje batanguye kurira bose hamwe, abagabo, abagore, abasore n'inkumi n'abana batangura kurira ngo mbere turabuze inyama, ari bose bakoma induru. Nimwiyumvire umuntu wese yishire mu kibanza cya Mose ukuntu yamerewe, abona abantu bose barira, abagabo n'abagore barira, byari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma bamaze gusaba izo nyama, si ibyo gusa, nubwo barira iyo bibuka yuko Imana ihejeje kurigita abantu n'umuriro, iyo bavyibuka ivyo bari gutinya, kuko Imana yari barigitishije umuriro kubera bidodombye, ariko ivyo babigwiza n'ubusa. Mu kanya gato baribagira yuko Imana yabashavuriye, batangura kurira. Hanyuma bahejeje kurira basubiza amaso inyuma, batangura kuvuga ngo tuributse konkombre twarya muri Egiputa, tuributse amapasteke, tuributse amapapayi, tuributse ibitunguru vy'ipwaro, ibitunguru bisumu, ibitunguru vy'amateke. Baradondagura ubwoko bwose bw'ibitunguru, nimba ibitunguru bimara inzara ntavyo nzi, ariko baravyibutse baja mu byo kwibuka ibitunguru n'ibiki ngo barira muri Egiputa. Inyuma y'izo nyama, inyuma yo gusaba inyama, baja mu byo kuvyibuka. Aho kusubira inyuma ngo bibuke ngo Mana, naho tubuze inyama, naho tubuze amapasteke, amapapaye n'ibiki, hariho igihe twakubonye, hariho igihe wadukoreye. Ivyo nivyo bari gusubira inyuma bakibuka, ariko baza kwibuka indya baririye muri Egiputa. Aho rero izo ndya bazijya bamerewe nabi, bakubitwa, batwazwa ituntu n'ubuja, bamerewe nabi, babubakisha ibizu bikomeye. N'uyu munsi ugiye muri Egiputa, ivyo bipiramide bisangaho bigihagaze, ivyo muri iriya myaka ya kera gose vyubatswe n'aba bantu b'Abisirayeli. Baramerewe nabi, abantu barahapfiriye mu budongo, bakata ubudongo kugira bubaka ivyo bintu, ariko bataha bakarya izo nyama, bataha bakarya pasteke n'ayo mapapayi, ariko babirya bagowe. Muri ico gihe rero Imana yamaze kubajabutsa, iriko ibajana heza, bakirindiriye kuhashika. N'aya marira, n'iyi myidodombo. Imana idutabare, aho kwibuka ivyo kumbure wariye kera, aho kwibuka kubera icubuzu no munsi ugatangura kwibuka ngo kera twari tubifise, ngo kandi bigwiriye, ngo kera vyagenda ukoya. Nimuze twibuka Imana yatugiriye neza ikadutabara mu myaka irenganye. Nimuze twibuka Imana yagwaniye Uburundi n'Abarundi. Tureke kwidodomba, kuko kwidodomba nta na kimwe bitwungura. Kwidodomba ntibiduha ivyo tubuze, kwidodomba ntibishobora kuguha amafaranga ubuze. Kurira naho worira ugahera mu gatondo ugatinda ugasarara, ntibishobora guca biguha ivyo uri kurasaba. Haba namba, burya ivyo dukeneye byose biri muri Yesu. Umugani w'umuririmbyi araho, ivyo dukeneye byose biri mu Mana Data wa twese. Nico gituma umunyabwenge iyo afise icabuze ahindukirira Imana ati niwe ufise byose, kanatsinda niwe wabiremye, niwe ushobora guhindura gukora ibirengeye ivyo ushobora kwibaza, niwe ushobora no kurema ibidahari ukabizana ku bwanje, ukabizana ku bwacu. Umunyabwenge ahindukirira Imana iyo afise icabuze. Batangura mu nyuma zaho batangura gusuzugura rero na manu bari ko bararya. Manu Imana yabahaye mu bugaragwa, batagira ivyo kurya, ibamanurira indya zivuye mu ijuru. Kandi dusomye muri Bibiliya urumva ko manu yari iryoshe, ngo yari isosa, ngo imeze nk'amavuta ya elayo, ngo iryoshe. Kandi abahinga bavuga ko iyi manu yarimwe amavitamine yose Imana yugariyemwo, amavitamine yose n'ama elementi nutritif yose bashobora gukenera, ngo Imana
batunze muri iyi mano, batangura kwidoga ngo kwanza iratuduhiye, kwanza birabishe. Nagira ndababwire yuko iyo abantu basubiye inyuma bagaheba Imana, nivyo bari bafise batangura kubigaya ngo nta kintu dufise, ngo mu Burundi turagaragara nta kintu na kimwe dufise. Oya, hariho ivyo dufise, nubwo vyogenda gute hariho ivyo dufise, kandi nico gituma tukiriho tugihumeka imwemu z'abazima, kubera hariho ivyo dufise. Kandi iyo umuntu yataye Imana agatakaza ukwizera, nta kintu gisubira kumubumba. Ibintu byose abibona ko ari ubusa, ibintu byose abibona ko atakimazi bifise. Ese icoma tukaguma ku Mana, tukagumbira iyo Mana yatugiriye neza ibihetangabo kenshi, hanyuma ibyo dufise bikatubumba, ibyo dufise bikaduhaza, ibyo dufise tukagenda tubishima. Uwushimye niwe yongerwa. Nitwanezerererwa ibyo dufise muri kino gihugu, tugashima ibyo dufise, twejeje ibigori tugashima, ibiharage vyera tugashima, imyumbati yera tugashima, n'ibiraya n'ibindi tugashima, n'ibindi Imana izogendera bitwongera uko bukeye uko bwije, tuzoyibona nta kabuza, kuko abashima barongerwa. Imyidodombo rero y'Abisirayeli iragahera, yakwegeye umurongozi wabo Mose, nawe nyene biragaruka bimutera aza asanga yandukiwe no kwidodomba. Imyidodombo irandukira, bica biramukwega kubera ishavu. Imana yarashavuye, hanyuma na Mose arababara, hanyuma atangura kwidodomba ngo ni kubera ikiga Mana ungirira nabi gutya, nigiki gitumye nagirirwa kagongo imbere yawe ukandemeka umutwaro w'aba bantu bose. Burya nagira ndababwire, uburongozi buraremera, uburongozi buraremera cyane cyane iyo uri kurarongora abantu bidodomba, iyo uri kurarongora abantu barira, biraremera. Mose yararemerewe, abibona nk'umutwaro ukomeye, kandi aho rero Mose nubwo yaremerewe, Imana niyo yari yamuhamagaye. Mose aremezwa neza ko Imana ari imuhamagaye muri cya gisaka cya kumuriro. Usomye hariya mu Kuvayo mu gice cya 3, mu gisaka cya kumuriro hamwe yegera, ni Imana yamubwiye ngo numvise ugutaka, numva amaborogo y'abantu banje, haguruka ugende ubakure mu gihugu ca Egiputa ubajane mu gihugu c'isezerano nzokwereka. Yarazi neza ko ari Imana yamuhamagaye, ariko atangura kwidoga kubera ikundemeka umutwaro unganuku, kubera amaborogo yabona mu bantu. Imyidodombo bimutera nawe nyene gusanga yaremerewe cyane, byamubereye umutwaro ukomeye. Aravuga ngo mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu. Aho murumva ko yarageze kure, yari afise umubabaro udasanzwe. Mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu, ni jewe nabavyaye, kumbarira ngo nindabakikire mu gikiriza nk'uko umurezi akikira umwana yonka, ngo ndabajane mu gihugu warahiye basekuruza kuzokibaha. Yari afise umubabaro udasanzwe. Urumva ko kwari ukwidodomba imbere y'Imana, yavyandukijwe n'abarongoye, bamukwegera nawe gusanga yidodomvye. Muri uwo mwanya nawe nyene asa n'ukumenga atakaje ukwizera, muri uwo mwanya nawe nyene asa n'ukabonye ko bigoye, umengo ntazoshobora gushikana abantu buhoraho mu gihugu c'isezerano. Ariko yarabitewe n'iki gihugu cyose yararongoye, aba bantu yararongoye, gushika habwira Imana ngo ndapfa umunyica. Murumva ko byari bikomeye, ngo ndapfa umunyica. Urazi umuntu gushika hagera havuga nopfuma mpfa aho ko ndongora aba bantu, aho ko aba bantu mbandanya kuba umurongozi wabo, nopfuma mpfa. Murumva ko byari bikomeye, murumva ko byari bimugeza ahantu. Imana idutabara Barundi, idutabare kwidodomba, nituzosange byakwegeye abaturongoye. Imana iramwumviriza, irumva ko ababaye vy'ukuri, ikiramubarira gutoranya abantu 70 babakuru kandi babarongozi, kugira ngo abazane imbere y'ihema abahagaraneho nawe. Aba bantu rero
nagiye kwibuka asanga ni babandi aba bantu b'abakuru, no kuvuga bakuze ariko kandi b'abarongozi, nagiye gusanga ari babandi yari yashizeho muri cya gihe sebukwe Yetiro yamuhanura gushiraho abarongoye 100, 150, 10. N'aba barongozi yari yashizeho. Aba barongozi rero aramubwira ngo nanje mpava manuka mbonanireyo nawe, nabiri mwemu kuri wewe ndayibashireko nabo, kugira ngo bazofatanye nawe uwo mutwaro w'abantu, ureke kugenda ureruye wenyene. Aya majambo nayasomye nagiye gusanga kumbe vy'ukuri babarongozi nubwo yabashizeho ngo bamufashe kurongora 1000, amajana, nubwo yabashizeho yarabashizeho mugabo usomye neza nibigeze bamufasha mu burongozi, nibigeze bamufasha guhwamika abantu, nibigeze bamufasha guhanura abantu, nibigeze. Imana yararavye isanga umutima uri muri Mose babantu nawo bafise, hanyuma isanga nibigeze bamushigikira. Umuntu arashobora kwibaza ngo ariko aragenda imigwi mito mito irikira mushigikira, ugasanga nahoshwi yarabandanije aragenda babarongozi nibigeze bamufasha, kuko nibo bari kumufasha guhwamika abantu batanguye kwidodomba, nibo bari kumufasha kubahoza ya marira batanguye kurira, ariko navyo bakoze. Hanyuma nico gituma Mose vyamuremereye, umubera umutwaro ukomeye. Igihe cyose umurongozi wo hejuru abo hasi barongora bake batamufashije, ndababwije ukuri yisanga vyose bigaruka kuri we, kandi bimubera umutwaro ukomeye cyane. Nivyo vyabaye kuri Mose, niba hariko baramufasha. Rero baraza Mose acara bakoranya ivyuko yabahaye za nyama, ntavyo mvuga ko, ariko reka mvuge ukuntu Mose yabakoranije babagabo 70 bo mu bakuru, hanyuma arabazana abakikiza rya hema irya nino, hanyuma uhora haramanuka muri cya gicu, abarira Mose amajambo, araheza yabira ku mwemi iri muri Mose ayishira kuri abo bakuru 70, maze iyo mwemu ibahagazeko baca batangura kuvugishwa n'Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo baca bagezaho, si byabandanije. Usomye muri Bibiliya haravuga abahora abo uwo mwemu uhoraho agiyeko, ayo mavuta agiyeko, abo bayasize ayo mavuta babara abantu barobanuriwe igikorwa, abandi babara bavugishwa n'Imana, nibo baje kwaya amavuta y'Imana. Hanyuma bagaca ikimenyetso yuko ubwo bushobozi bw'Imana bwabaye muri bo kwari ukuvugishwa n'Imana. Aba bantu rero bari barobanuriwe kubandanya igikorwa, ntibari barobanuriwe nk'abavugishwa n'Imana, ariko bari barobanuriwe kubandanya igikorwa. Ariko imwemu ya Mose yari yamaze kubajamwo, iyi mwemu y'Imana yari yamaze kubajamwo nubwo batashishikaye bavugishwa. Hanyuma rero muri mwisezerano rya kera uyu mwemu uhoraho yaza kuri bo, ariko uyu munsi navyibutse numva ndashimiye Imana yuko mwemu uhoraho ubu ntaza ngo amanukaze kuri twebwe hanyuma bice bihereraho. Mwisezerano rishasha inyuma yuko Yesu Kristo aduze mu ijuru, yari yavuze ngo nimwankunda mukitondera ibyagezwe byanje, aravuga ngo nzobarungikira, ngo nzosaba data ngo kugira barungikira umwitsa ngo azocaza abane namwe. Arababwira ngo uwo rero azoba ari mwemu w'ukuri uw'abisi batazi, kuko badashobora kumwakira kandi batamubona. Hanyuma umurongo wa 18 usomye muri Yohana 14 havuga ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Burya mwemu yera yaraje kuri twebwe. Yesu kubera yaduze, Yesu ntiyadusize nk'imfuvyi, yadusigiye mwemu yera. Ubu Yesu akorera muri twebwe biciye muri mwemu yera. Ubu mwemu yera rero naza kuri twebwe akanya gato agaca agenda. Uyu mwemu yera aba muri twebwe,
Imana ishimwe ko dufise mpwemu yera aba muri twebwe. Turyamye turagumana, iyo tugenda mwibarabara turagumana, aho turi hose turagumana. Imana ishimwe yaduhaye mpwemu yera, kandi niwe mufasha, niwe agenda dufasha, niwe atubwira ngo gira uko, niwe agenda twigisha ibikwiye n'ibibereye dukwiriye kugenderamwo. Uyu mpwemu rero Yesu yavuze ngo nimwankunda jewe, kugira ngo tumuronke yavuze ngo nimwankunda jewe, mu yandi majambo nimwanyakira nkababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, hanyuma mugaca mwitondera ivyagezwe, uwo mwemu azocaza abane namwe. Nuko mwemu yeraza akaba muri twebwe. Icoma abantu bose bagakunda uwo Yesu bakamwakira akababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira uwo mwemu yera agume muri twebwe twese, niho tuzogenda tuvugishwa. Iyi mwemu y'uhoraho yaje kuri aba bantu mu gihe cya Mose, n'uyu mwemu yera aba muri twebwe mu gihe nk'iki. Hanyuma hariho abagabo babiri, uwitwa Eridadi n'uwitwa Medadi. Abo nabo ngo bari banditswe mu gitigiri cya babandi 70 kugira ngo bazogende bahabwe impwemu yari kuri Mose. Abo ariko ngo bari bagumye mu mahema, ariko uwo mpwemu acaragenda basanga mu mahema, nabo baca batangura kuvugishirizwayo. Hanyuma Yosuwa yagenda ariruka abwira Mose. Yosuwa yari umukozi wa Mose kuva gitangura igikorwa. Hanyuma aramubwira terega Mose, hariho abagabo babiri Eridadi na Medadi bariko bavugishirizwa mu ihema, ndagusavye ugende ubabuze. Niho rero Mose yababwira aya majambo ariyo twasomye ngo mbega Yosuwa nije ufitiye ishaka, ese icoma abantu bose buhoraho bagahinduka abahanuzi buhoraho, bagahinduka abavugishwa n'uhoraho, imwemu y'uhoraho ikaba muri bo. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo uwuvugishwa n'Imana abarira abantu ibyo kubakomeza, abarira abantu ibyo kubahanura n'ibyo kubirura. Niki rero iyi mwemu y'uhoraho abo iriko babwira abantu ibyo kubakomeza, ibyo kubahanura n'ibyo kubirura. Byukuri nico gituma Mose yifuza cyane, yavuga ngo si coma abantu bose iyi mwemi kabagerako. Ico Mose yifuza kwari kugira ngo aba bantu bace bahinduka abavugishwa n'Imana, batangure kubwira abantu ibyo kubakomeza, batangure kubwira abantu ibyo kubahanura, batangure kubwira abantu ibyo kubirura. Byari bikenewe cyane yuko ab'Isirayeli babwirwa amajambo yo kubakomeza, kubera bari bacitse intege. Abakeneye amajambo yo kubakomeza n'abantu bacitse intege, abantu bafise ibyo babuze, abantu baburaniwe, bavuga bati nk'uko ab'Isirayeli bavuga bati turashonje, mbega ibi byago byaduteye. Bari bakeneye ubabwira amajambo yo kubakomeza, ariko Mose ari umuntu umwe navyo yarashoboye. Byari bikwiriye abandi benshi bashwara mu bantu bakababwira amajambo yo kubakomeza. Mu Burundi turakeneye abari kwiyimwemu y'uhoraho bashwara mu bantu bababwira amajambo yo kubakomeza. Ikindi bari bakeneye abababwira amajambo yo kubahanura. Uwuvugishwa n'Imana avuga amajambo ahanura, kubera bari bataye umurongo. Batimana barayibagira, bibagira ibyo yakoze. Bari bakwiye umuntu abahanura yuko bakwiye kugaruka kuhoraho. Bari bakwiye umuntu abahanura yuko badakwiye kwidodomba, ahubwo bakwiye gusenga Imana. Bari bakwiye umuntu abahanura yuko kurira kutazana solution, ariko ikizana inyishu ari ukwegera Imana ukayibwira ibikubabaje, ibikuruhije, hanyuma ukaronka inyishu y'ibibazo byawe. Haleluya. Hari hakwiriye abantu bababwira amajambo yo kubirura.
burya umuntu ababaye arabakwiye amajambo yo kumwirura, umuntu agandaye abakwiye amajambo yo kumwirura. Ababisirayeli uretse no kubabara bari bagandaye, na bene wabo bari bapfuye bamazwe n'umuriro, abandi bari bagiye barapfira mu bugaragwa, bari bafise umubabaro udasanzwe kubera ivyagenda bibabako, ivyagenda bibashikira. Ariko ndabibutse yuko vyabashikira kubera bataye Imana. Rero bari bakwiye umuntu ashobora kubirura. Natwe rero nivyo bidukwiriye hano mu gihugu cyacu, yuko iyi mwemu y'Imana iba kuri twebwe, iyi mwemu y'Uhoraho, uyu mwemu yera abe muri twebwe, abantu bagwire buzuye iyi mwemu yo gukomezanya, iyi mwemu yo guhanura, iyi mwemu yo kwirura. Burya abahanuzi bavuga ibinyuranye n'ivyo, bavugira abantu ibyo kubarandura imitima, babwira abantu iby'uko murapfuye, babaraba ibinyoma bariko nyene barandura imitima abantu. Mu yandi majambo, uyu mwemu w'Uhoraho nabe muri twebwe, tuze turabwirana amajambo yo gukomezanya mu rugendo turimwo kugira tuzorangiza amahoro. Biradukwiriye dusenge iyi mwemu y'Uhoraho ibe muri twebwe, kugira ngo abantu bose, abarongoye benshi, abarongoye bake, gushika ku barongozi bo mu mazu, bagende babwira abantu ivyo kubakomeza. Aho bikeneye ko babahanura, babahanure. Aho bikeneye ko babirura, babirure. Na Pawulo yari umurongozi mwiza cyane, namwigiye ko gose. Pawulo yari umurongozi mwiza, ivyo yakora vyose n'ivyo yavuga vyose yirinda kugira umuntu asambuye kugira ngo ntamukomeretse, yaravyirinda cyane. Mu cyaje cya kabiri yandikiye Abikorinto mu gice cya 10:8 niho yavuze amajambo akomeye, aravuga ngo kuko ububasha bwacu bw'umwami wacu yaduhaye kugira ngo tububake ntitubasambure, naho norushiriza kubwirata sinzomaramara. Pawulo yarazi yuko mu mwami muri Kristo Yesu yahawe ububasha, ariko ubwo bubasha si ubwo gusambura abantu, nubwo kububaka, nubwo kubakomeza, nubwo kubahanura. Usomye mu gice cya 12 naho nyene ku murongo wa 19 yaravuze ngo uhereye kera mwiyumvira yuko tubiregurako imbere y'Imana no muri Kristo niho tuvugira, ariko yemwe abo nkunda byose tubivugiye kubakomeza. Ibintu byose yabivuga kugira ngo abakomeze, ababwiye amajambo niyo abafise intumbero yo kugira ngo abasambure, kwaba ari kugira ngo abakomeze. Rero yari karabibamenyesha kugira ngo niyo ababwira n'ijambo, nkuko hari igihe abarongozi batubwira ijambo ariko umuntu akumva ngo noneho baradusambuye. Haba namba na Pawulo yarabandikira makete kandi haraho yabakarira, ariko yari karababwira ngo ubu bubasha narabuhawe si ubwo kugira ndabasambura, ariko nubwo kugira ngo ngende ndabakomeza. Rero natwe biradusaba yuko tuza turabwirana amajambo yo gukomezanya. Hanyuma yandikiye Abaroma yababwiye ngo dukurikire ivy'amahoro n'ivyo gukomezanya. Mu gice cya 14 umurongo wa 19 yari karabahanura dukurikira ivy'amahoro n'ivyo gukomezanya, nidukurikira ivy'abidodomba, nidukurikira ivy'abarira barondera ivyo bakeneye mu kurira no kwidodomba, ariko reka dukurikira ivy'amahoro, dukurikira ivyo gukomezanya. Duhuriye hanaka tuvugana ivy'amahoro, tuvugana ivyo gukomezanya. Duhuriye mu nama kanaka tuvugana ivy'amahoro, tuvugana ivyo gukomezanya. Mbere nitwahurira no mu manza tuvugana ivy'amahoro, twabari ivyo tuvugana igihe cyose, be n'ivyo gukomezanya. Ndabizi neza bizogenda bire mu kwizera mu bacitse intege, bizogenda bire mu kwizera mu bantu babona umengo noneho nta vyizigiro bagifise vya kazoza. Ivyizigiro vya kazoza birahari. Dukomezanye tubwirana ko imbere ari heza, dukomezanye tubwirana yuko Imana ishobora guhindura ibintu. Erega aba bantu bagumye mu Mana bakayizera nibo bashobora gukomeza
gukomezanya bakavuga bati ejo ni heza, kuko baba bizera yuko iyi Mana ishobora byose, n'ibidahari ishobora kubirema, mbere bakibuka yuko ushobora kurarurarira hanyuma mu gatondo impundu zikavuga. Ibyo nivyo baganira aba bavugishwa n'Uhoraho, aba bantu bari kwimwe mu y'Uhoraho, nivyo baganira byo guterana intege, byo gukomezanya, nivyo baganira. Hageze rero ko duhanura, naho nyene no guhanura navyo nyene birakenewe. Ndibuka Pawulo abihanura Timoteyo yuko mu burongozi yaragiyemwo akwiye guhora agavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Nivyo yamuhanuye kubera yarazi yuko ashobora guhura n'ibimugerageza n'ingorane, aramubwira ngo uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha kose. Biradukwiriye iyo duhanurana, duhanure twihanganye, duhanurane mu kwihangana kose, uko ari igihe umuntu ahanura nawe agacagira ukwishavura igize. Oya, duhanure twihangana. Hanyuma si ibyo gusa, no mu guhanura hajemwo no kwigisha, kuko abantu baba bazimiye, baba batakaye, bataye umurongo. Mu kubahanura rero harajemwo no kwigisha, bisigura ngo indongozi bakwiye kugwiza inyigisho. Iyo bumvise abantu bari mu myidodombo, iyo bumvise abantu bari mu marira, bakagwiza inyigisho, hakaba guhanura ariko harimo n'inyigisho, kuko niho abantu bashobora gutahura, hanyuma bagatuza, bakagira ivyizigiro, bakizera ko Imana hari ikigiye gukora. Nuko rero ntitukidodombe, ariko ibyo dukeneye byose tubimenyesha Imana mu gusenga. Ibyo dukeneye byose tubimenyesha Imana mu gusenga. Nukuri nitwasenga hariho ivyizigiro ko Imana izogenda itugirira neza, wowe ku ruhande rwawe, ku rwego rw'igihugu, kuko nibigorana ku rwego rw'igihugu gusa. Hari igihe bikugora ku gatwe kawe, niwagira ibikugoye bibwira Imana. Nitwabona ibigoranye mu gihugu tubibwira Imana, irahari, irumva, irakora. Barundi twibuke ko Imana y'u Burundi ihari, hari Imana y'u Burundi tabara, hari Imana y'u Burundi twabonye ukora. Tureke kuyizera, hari ibihe twayizeye ariko uyu munsi ukamenga abantu ukwizera Imana vyaheze. Uyu munsi mu gatondo niho nibutse ukuntu twagize ukwizera ku kintu twahora dutinya cyane, dutinya gose, tubona ko ari ikibazo c'agacamutwe, tubona ko ari ingorane, ikintu mbere umengo ntikizoshoboka. Uyu munsi kingarukamwo, ndavuga n'abarundi kubera iki twizeye hamwe abasoda ba kera n'abashasha bavanganye, abapolisi ba kera n'abashasha bakavangana, kubera iki twizeye ko batazokatagurana mw'ijoro, kubera iki twizeye yuko igisoda kizobaho kigakomera. Twaravyizeye kandi n'uyu munsi murabona ko vyakomeye, birakomera, biragenda neza. Hari igihe twavyizeye, turatuza n'umwana wawe uramurungika araza gucangana na babandi baracangana na babandi, turavyizera. Nayo nimubona ko vyakomeye, n'uyu munsi turakwiye kwizera. Imana y'u Burundi ntiyahindutse, twebwe nitwe duhinduka, ariko Imana yo ntihinduka. Nta n'igitutu igira cyo guhindagurika, ni ya yindi yadukoreye biriya wa mwaka, yagiye dutabara, yakuzigamye mu ntambara, yakuzigamye muri vya vyago, yatutabaye muri za ntureka za 2015. Niyahindutse, n'ubu ni Imana ishobora byose, n'ubu ni Imana itabara, n'ubu ni Imana ikiza, ni Imana ishobora kuduha ibyo dukenye. Birashoboka, wowe usabwa kwizera gusa no kwitondera ibyagezwe nayo. Nuko Imana yo mw'ijuru iduhezagire, dusenge kugira impwemu y'Uhoraho ibe muri twebwe, tugende turemeshanya aho tugiye hose, dukomezanya, duhanurana, twirurana. Wumvise ugandaye, uwihebuye umuhanure, hanyuma unamuremeshe, umwirure. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane gose
uri Imana nziza kandi ugira neza. Turaguhaye icubahiro kuko watubereye Imana mu bihe birenganye, na n'uyu munsi ntiwahindutse, uracyari wa wundi. Turakuremetse iby'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Mana, turabizi uru rugendo turimwo ko dufitiye imigambi myiza. Uru rugendo turimwo uradukunda, uratwitwararika. Ndabizi neza ko utazotureka ngo dupfe rubi. Nuko bana natwe utugirire neza. Ibyo dukenye uyu munsi urabizi, iby'igitoro, iby'amadevize n'ibindi umuntu yoba akenye ku gatwe kiwe. Mwami urabizi, ndakwinginze ngo umuntu wese akwizigire, akwizere uko bukeye uko bwije, kandi ibyo akenya bikubwire uzobikora. Ababisirayeli nubwo byagenze uku, wahavuye ubashikana mu gihugu cy'isezerano. Natwe rero nitwakwizigira tukakumvira, uzodushikana amahoro. Urakoze, turasengeye indongozi zacu ngo uzigirire neza. Myidodombo y'abarundi ntihave ibandukira ngo nabo basange bihebuye ku burongozi bubabereye umuzigo. Uratugirira neza mu buryo bwose Mwami, n'indongozi uzigirire neza kuva hejuru gushika hasi. Bagiriye impwemu y'Imana, impwemu yo gukomeza abo barongoye, impwemu yo guhanura abo barongoye, n'impwemu yo kubirura. Urakoze, turagushimiye kuzobishitsa mu izina rya Yesu Kristo, amen.